ubwami bushize kubiri burasambuka, burisambura ntiburagama. Maze twibaze mu Burundi tuti mbega ubwo twe dushize hamwe, ubwo tweho ubwami twubatse, igihugu twubatse dushize hamwe, mbega ubwami bw'u Burundi buri hamwe, mbega ukoze iciza nitumutuka tutamutoreye tukamutazira ngo abikoresheje na shetani kandi yari karagwanya. Ubwo ibihanzi Burundi turiko turabigwaniriza hamwe, ubwo icoza gitera Burundi cosanga turi hamwe, twokigwaniriza hamwe. Ubwami bushize kubiri ntiburagama, naho mubona rimwe rimwe dukwega ibirenge tukaguma mu vyifuzo vy'iterambere gusa, kuko haba hariho abariko barakora abandi bariko barabagwanya. Ubwami bushize kubiri ntiburagama, buhitana bose. Biraboneka ko tudashize hamwe, tuvyumvikane tuvyemeranye ko hariho abatuma tudashira hamwe, bafise inzira yabo, bafise ibarabara ryabo, bafise ibikorwa vyabo, bafise imigambi yabo. Bamwe muri twebwe barangwa n'inyifato nk'izaba banditsi twumvise batuka Yezu. Bimwe mu byo tubona ngaha mu Burundi twoherako, twokorerako kugira ngo dushobore kujana, gutambuka turi kumwe, gusangira urugendo rumwe rugana ku kintu kimwe. Turabona nk'abigenza nk'abakiri mu ntambara, abigenza nk'uko umenga igihugu kiri muri etat de siège pourvu qu'il me craigne. Iyo ni imvugo n'inyifato yo mu ntambara, kandi nta gihugu yubaka. Hari bamwe mu gihugu biyumvira nabi, bagategera nabi ubukuru, bakabukoresha nko mu gihe c'intambara, bakavuga nko mu ntambara, bagatwara nko mu ntambara, bagafata bene wabo nk'uko ari mu ntambara, maze bikavyara agacinyizo mu nzego z'intwaro, iterabwoba, ugutinywa, hamwe atawo kwegera ngo agire iryo avuze naho wowe uri mu makosa, ukudahanuza kubera ugumuvugwa kuvuga vyo, no kudahanurwa kubera utinywa. Bigatuma umuntu aguma akangagurika ngo bose baranyanka, bose barandondera, bose bagomba kunkura, maze akaba hari mu ntambara. Umuntu nk'uwo ntashobora gutwarira abantu neza, bituma utabona kure, ugafata abantu nk'abansi, ukamata ku kibanza ukakiburanira n'ibindi bene ivyo. Twari dukeneye rero abadufasha ngo ntidusubire inyuma. Inyifato nk'izo ntizituma tujana, inyifato nk'iyo ku murongozi ntituma dutambuka tugenda ku rugendo rumwe tugana intumbero imwe. Ubwa kabiri, hariho abatagira intumbero. Bamwe muri twebwe batagira vision, ubu bazi iyo bariko barajana kirya gisata, ugasanga biri mu mpapuro mbwa mu mutima no mu mutwe atabiriyo. Bakabaho ku munsi, bakarongora ku munsi, bagakora bikurayo nabi, atamugambi by'ukuri bafitiye igisata, bafitiye igihugu, maze n'intumbero zivuye ku barongozi bo hejuru zikazohera mu mpapuro no mu majambo gusa. Bene ivyo biraryanisha abantu, bituma igihugu kidatera imbere, nta bumwe buba buhari, bituma twisamburirako kuko ntaco dushikako. Ubwa gatatu, uguhahamira itunga ryihuta, souci d'enrichissement rapide. Mu bihugu bikenye, si twebwe twenyene, bamwe bahurumbira kuja hanze guhunga ubwo bukene, hagukora. Bashima kugenda hameze neza atari bo bahagize neza, bagashima kwigira ngo bisigare birononekara iwabo. Kandi abakora ivyo nababa barateye imbere mu bwenge, bazi ibintu, bashoboye ibintu, bagahimbarwa nuko babitaye, maze bakagenda aho vyo bimeze neza gusumba. Abandi nabo abasigaye baca barondera ingene botunga binyarutse, bituma rero ibihugu vyacu bikena gusumba. Usanga vision abantu bafise ari bonyene. Umuntu ntategerezwa kuba umutunzi, ntitwaremewe kuba abatunzi, ntitwaremewe gutunga ibintu byose ngo tuvyiyegeranirizeko. Twaremewe kuringaniza iyi si no kuyibako neza, kubaho ufise ivyo ukeneye,
abawe bafise ibikenewe ngo babeho neza, uwo ni wo muhamagaro wacu, nico tworondera. Uwo soma neza ijambo ry'Imana yosanga ritwigisha kwikura ivyo dutunze, kubitanga, kubifashisha boro, gutunga Imana, itunga riziba umutima, itunga ritesha ubuntu. Abatunzi bizobagora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Niho dushobora gutegera n'ijambo corruption mu gifaransa. Rirya jambo risigura mu kirundi igiturire, mugabo sivyo gusa. Ijambo corruption dukunda gukoresha cyane, mbere no mu kirundi twumva, rifise insiguro zine kandi zose zirafatanye kuko riva muri vuga rimwe. Corrompre, iryo rivuga risigura décomposition, alteration. Umuntu bavuze ko ari corrompu, harimwo akantu ko kuvuga ko ari kwarononekara muri we, ariko aratituka. Pourriture, putréfaction, infection. Ivyo bintu biba birimwe muri iryo jambo, nuko bibishe kumva, nuko bibishe kuvuga ubivuga ku muntu. Ariko corruption nico bisigura. Corruption kirasigura alteration du jugement. Umuntu atakivuga ibigororotse, atakivuga ibitunganye. Umuntu ari corrompu moralement, umuntu atakimenya gutandukanya ikibi n'iciza. Nabo bariho kandi batuma dutandukana, batuma tutabona iyo tuja. Ubwa gatatu hariho corruption morale. Ugasanga umuntu afise inyifato zitabereye, yigenza nabi, akora ibidakwiye, arasambura. Turaza kubibona imbere. Ubwa nyuma rero corruption nico kintu umuntu akoresheje kugira ngo akoreshe uwundi de manière corrompue, azituma ngo igiturire. N'uburyo nkoresheje kugira ngo umuntu yigenze nk'uri corrompu, nk'uri kwarapfa. Moyen utilisé pour rendre quelqu'un pourri, kugira ngo umuntu yonone karatituke. Ico bakoresha ukagiha umuntu maze gakora ibintu by'umuntu ariko aratituka arononekara, naco bacita corruption. None rero si ico conyene dukoresha, ni nuko kononekara nyene. None iryo tunga ryihuta rituma benshi batituka, bagata ubuntu, bagatatana, umuntu agasigara atakiri umwe. Imyaka iheze twironderera, muze dutangure kuronderera igihugu naco. Mbega ubona uzotangura kurondera ineza y'abarundi ryari? Tuzokwibagira ryari ko duhembwa? Tuzokwibagira ryari ko hariho umwisho kugira ngo dukore umutima uri mu bikorwa? Tuzokwibagira ryari ko dukorera amahera kugira ngo dukorera abarundi? Erega ntidukorera amahera, dukorera igihugu, dukorera abantu, dukorera abarundi. Twibagire ico kintu kuko gituma tuba corrompu. Tubandanije uko turiko turakora twubaka, turiko turakora twisambura, kandi natwe dusambura ibyo twari tujeje. Ubwa kane hari ukwigereranya n'abandi. Kino gihugu cacu turiko turatera imbere buke buke, mugaba agatima ka comparatisme kariko karakomera. Umwe wese yigera ku wundi, umwe akipima ku wundi, kurondera kubaho nka naka, kubaka inzu nka naka, kugura parcelle n'imirima nka naka, kwigisha abana nka naka, kugira business nka naka. Bituma benshi bama mu ruhagarara rwa misi yose, kandi nimba uwo mutima ari wo dufise, nimba ari ugwiriye mu Barundi, nimba ari ugwiriye mu barongozi, urugendo ruracari rurerure. Abo bantu barata vision y'igihugu, bakananirwa no kubungabunga ivyo basanzeho, bagasaza hataragera kubera n'utwo bafise atamahoro badutunganye, kuko badashikana umutima mu nda. Agatima kaguma karegarega kubera ifaranga. None woshinga umuntu guteza imbere igihugu, agatima karegarega kubera ico abonye, uwo muntu wo mureka akiruka, akavyirukako, ukarondera uwundi akora arondera guteza imbere igihugu. Bene abo ntibakenguruka uko nibahimba. Inyifato bene izo zituma tutagenda mu bumwe. Ubwa gatanu, ukwitiranya ivy'igihugu n'ivy'iwacu. Ma vision c'est moi. Hariho mu gihugu abarongozi bamwe kumbure ni bake bibona mu byo bajejwe, bitiranya ibyo bajejwe nabo nyene, bakabikoresha nk'ivyabo. Aho ntituzigera tuvayo.
bakabikoresha nk'ivyingo zabo, ntituzigera dutera imbere. Nimba aribwo buryo twobaho, bakavyitiranya n'ivy'abana babo, bakavyita ivya bene wabo, bakavyita ivya kazoza kabo, kandi vyari vy'abarundi bose. Ugasanga ivy'igihugu tubivuge ni vyinshi, birya nyene vy'igihugu dukorana, dukoresha, biriko birateza imbere umuntu umwe. Ma vision c'est moi, c'est ma famille. None wumva tuzoronka abadukorera ryari? Abarundi benshi bameze nk'umuntu woha umutahe ngo yiteze imbere, agaca urya, maze abana biwe bakama bari mu marira. Umutahe n'urya bagushinze, none warawuriye, none abarundi bariko bararira. None bazohozwa nande ko ari warukwiye kuwugwiza kugira ngo baronke ico bafungura? Ma vision c'est moi. Aho rero reka tukugaburire uvyibuhe, hanyuma tugombe dupfe, ico gihugu ntikizobaho. Ubwa gatandatu, ukutababara igihugu na bene co, inconscience politique et démocratique. Bavukanyi, hariho bamwe mu barongozi batanezwa igihugu, batagikunda, batibuka ingene abarundi bakomeretse, batibuka amagorwa twabonye, batibuka abantu twabuze, batibuka ko imitima yacu kuri bamwe ikiri mu mutwe, batazi ingene dushonje, batabona ingene ejo bizohava bimera. Ugasanga umutware yaramenyereye amarira y'abantu, yaramenyereye amagorwa abantu barimwo, ati reka barire niko bama, narabamenyereye. Uwo muntu none azodufasha iki? Ukamengo naho abantu bogorwa ntaco bikubwira, bene abo ntibari mu kibanza cabo. None twobitsinda gute ibintu nk'ivyo? Ubwindwi, ukutibanga ingeso nziza ziranka abantu n'imibano y'abantu, mœurs légères. Aha muri Bujumbura yacu wumvirije buke buke witonze, ukazuricara abakirisu bakayaga, ukazuratembera mu bihana hirya no hino, ukazurareka abantu bakagusigura ivyo babayemwo, urumva yuko hariho ibintu biriko biragenda nabi, kandi ivyo bandanya ku murindi biriko n'ahandi ntaho turiko turaja. Intwaro zikomeye muri kahise zamye zisamburwa n'ingeso mbi zirara mu barongozi bakuru, maze bagatakaza indero n'ingendo biranga iteka ry'umwuga wabo n'ubutumwa bahamagariwe. Ico kintu bita ubusambanyi, izo ngeso mbi zivyara umuvumo ku gihugu, ziriho no ngaho iwacu i Burundi, kandi zirica, kandi zizokwica n'ibindi vyinshi. Ubusambanyi, ukurenga ibigo, uguhumanya amabiro dukoreramwo, kandi ari ibibanza dukoreramwo ivy'igihugu, ivy'abarundi bose, novuga nti ni ibibanza vyeranda. Ico kintu kiratera umuvumo mu gihugu, ico kintu kiriko kiradukwegera. Izo ngeso mbi zizovyara umuvumo kuri buno Burundi. Aha mu gihugu havuga vyinshi kandi birababaje. Ukutagumya ibanga, ukwica agatete, l'obsession sexuelle, kuri bamwe muri politike, mu gisata c'ubutungane biriyo, imanza zikanka kubera ico, birateye isoni. Mu gisata c'indero, kuva hasi mu mashure mato mato, ivyo bintu n'urumuvumo ku gihugu. Mu gisata c'amagara y'abantu, hariho umwigeme yariko aragira stage ahantu, hanyuma agira iyo ngorane n'uwahasanze muri laboratoire, amusimbira ko baranigana, maze ya maraso y'abagwaye batera umugere, byose bisanzarira hariya. Hanyuma amaresultat barayarondera ingene bayagira, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, 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 shira abagwayi. Turapfuye bagenzi. Iryo bara ryaramaze kwinjira mu gisata c'ubutunzi, mu gisata mu nzego z'umutekano, biriyo. None wocunga gute umutima uri mu mutwe, mu mashirahamwe, mu ntwaro, mu by'ubutunzi, mu kwinonora imitsi? Raba murabizi, mu migambwe, mu migwi mikuru y'igihugu n'ahandi. Ivyo bintu bituma twisamburirako. Shetani yarinjiye, shetani yarashitse, bamwe barayisasiye, irikiragaba hamwe hamwe, iraganza, bamwe baramaze kuganzwa vy'ukuri barabohwa.
kandi twari tuzi ngo barakomeye. Ingaruka mbi ziri ku muryango. Mu gihe umwami w'Ubufaransa Henri IV yatwara, kubera ingeso bene izo ziganje mu gihugu, maze igihugu kirononekara kiraba corrompu, harageze aho bitiranya ubushobozi bwo gutwara nuko kutagumya ibanga. None ivyo bintu tubigire gute? Ubugira umunani, ukutamenya akazi, ivyo umuntu ajejwe, tuvyite incompetence. Kamwana wa mama karica igihugu. Ugutanga akazi dufatiye ku vyiyumviro, ku miryango, ku gatumba n'ibindi bene ivyo, burya birasonza igihugu, birica. Abantu bahabwa akazi batagashoboye, abafise ubushobozi bagakurwa, bakagurwa kumwe kwa Yezu, hagatangwa amahera menshi ngo mveho wewe nguhaje, kandi abandi nabo bakakabura bari bagashoboye. None ivyo bizohera ryari? Hazotangura guhabwa akazi abagashoboye ryari? Ikibazo kizotangura gukoreshwa mu kuri ryari? Tuzotandukanya ryari umupropagandiste n'umulidere? Ingabirano z'umupropagandiste ntizihura n'iz'umuntu ashobora gutwara, ntibisa. Tuzotandukanya ryari umutunzi n'umunyapolitike? Aba bantu babiri ntibahuza ingabirano. Si kubera mfise amahera menshi ko nshobora gutwara, si kubera natanze amahera menshi ko nshobora no gutwara. Ingabirano ntawe aziyegeranirije ko zose. Umu-industriel si umu-administratif. N'ingabirano zidasa. Dutandukanye ubushobozi, umwe wese akora ico ajejwe, umwe wese akora ico Imana yamuhereye ubushobozi. Tureke kwitiranya ibintu, nivyo bituma tuzingama, ntidutera imbere. Kubera natanze amahora menshi nzoronka, oya ntibijana. Kumbura umuhinga mu kurondera amahera, bandanye uyarondera. Abashobora gutwara babandanye batwara, maze twubake igihugu kimwe. Nitwabandanya dushira amahera n'ikimenyane aho koza ubwenge, tugakoresha igitsure aho giye ubumenyi, tugashira iterabwoba aho koza ubuhinga, turacasambuye, turiko turasambura. Uko niko ibihugu byasigaye inyuma. Ubw'icenda, gukoresha izina ry'Imana nk'ukwitekanya, cure psychologique. Mu bintu bishobora kudukwegera amahano harimo no gukoresha nabi izina ry'Imana. Iri zina ry'Imana tuvuga, iri zina ry'Imana dusonera, Imana dukunda turiko turakengurukira. Amabwirizwa y'Imana aratomora neza ko umuntu ategerezwa gusonera izina ry'Imana, nibwirizwa ry'Imana. Aha mu Burundi hariho inyifata itari yo kuri bamwe bamwe. Bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose, barasahura bagashimira Imana, barica ibintu bakavyonona bakambaza izina ry'Imana, bagendera mu ngeso mbi bakihamagarira ku izina ry'Imana. Turagowe. Muzodukwegera ibihano, muzodukwegera umuriro, muzodukwegera ishavu ry'Imana kubw'iryo zina ry'Imana twambaza ukutariko. Tutagomba kugendera mu kuri, tutagomba kugendera mu butungane, tutagomba gukoresha izina ry'Imana mu rukundo, niturireke, nitunume. Ahandi ho Imana izoshavura, ibisabisho byanyu biranukira, indirimbo zanyu ziramena amatwi, kuko raba ivyo mwirigwamwo, raba ivyo mubamwo. Muheze muzi imbere yanje ngo muje gukenguruka. Ivyo Mukama yarabitumye abahanuzi, yarabitumye abahanuzi kenshi, kandi Mukama by'ukuri yari yashavuye kubera barasenga ku karimi gusa, mugabo by'ukuri mu mitima hariyo ivyumviro bitari byo. Gushira Imana imbere n'umutego twiteze, kandi byari bibereye ko tubikora kugira ngo dufatireho duhinduke, tubandanye dushira Imana imbere. Mugabo duhinduke rero, twigenze nk'abashize Imana imbere, tuvuga izina ry'Imana tubibereye, duhamagara Imana twiteguye, tuvuga Imana kubera turi abana b'Imana nyene. Ico nico twemeye. Ahandi yo tutaravye neza tuzogwa mu mutego twiteze, kandi umuryango wacu ntuzoragama. Ubwa nyuma, ukurenga amategeko, ukurengera amategeko. Mu biduhanamiye ngaho iwacu harimo kumva kurengeye amategeko. Aka kantu ko tubona mu barongozi bamwe bamwe baca bavyibuha mu ndwi imwe, bakavyibuha kubw'ivyiyumviro, kumva ko bahambaye cyane, bakumva ko barengeye n'amategeko, biratuma tudatera imbere, kuko twebwe bato bato duca tubura n'ingene tusubira kubita abasuku bacu. Ayo mategeko burya asanzwe adahangarwa. Amategeko ntarabira nkunzi,
amategeko ntaterwa igitsure. None nta kuntu ayo mategeko yova hasi agakora. Ayo mategeko nta kuntu yohagararira umuntu, abantu bose. Ayo mategeko nta kuntu yobwira abantu ati ntundengeye ni jengaba, maze igihugu kikagengwa n'amategeko koko. Aboro n'abato bato bakaronka ijambo, bakaburanirwa n'itegeko n'indinganizo nziza hasanzwe. Bitabaye uko uwo muryango ntuzoragama. None dukora iki? Turabonye ibintu 10 bimwe muri byinshi twodondagura tubona mu magara make yacu turanga twebwe abarundi, cyane cyane twebwe dufise n'akantu na gato yitujejwe mu gihugu kuva mu rugo iwacu gushika ku nzego nkuru z'igihugu. Turabona yuko hariho ibintu biduhanze. Dusaba Imana ngo tubitsinde, dusaba Imana ngo tubirengere, kugira ngo dushobore gutera imbere, dutsinde izo ntambamyi z'amahoro n'iterambere, dutsinde izo ntambamyi zo gufatana mu nda n'ubumwe. Muze by'ukuri tuje hamwe, twubake igihugu kimwe, maze umwe wese arondera ico yokora. Niko kanya dufise ubu kugira ngo hagire ikintu gihinduka, maze twubake Uburundi bushize hamwe. Ibintu bibiri gusa twofatirako. Icambere, ugushira imbere abene gihugu, cyane cyane abato bato. Priorité aux pauvres et aux périphéries. Priorité aux pauvres et aux périphéries. Iki kintu kizotuma dukira. Tujane n'abato bato, tujane n'abibagiwe, tugire igitsibo n'aboro, dufatanye n'abato bato kuko nibo benshi, maze kandi nibo barima, nibo bimbura, nibo batugaburira. Bavukanyi, ivy'Imana yaremye byose n'ibyacu byose, tout est destiné à tous. Ibiri mu gihugu byose turabisangiye. Amafaranga ari mu makonte yose na yacu twese. Birya byose ni itunga ry'igihugu. Igihugu ni kimwe, ibirimwo ni bimwe, ni ivy'abarundi bose. Iyo ni inyigisho ya Ekleziya. Niko Ekleziya ibyigisha. Isi yose ni y'abari ku isi bose. Uburundi bwose ni ubw'abarundi bose. Ibiri mu Burundi byose ni byacu twese. Ngiryo itsitso ry'ubutungane buhera ngaho. Turiho kugira ngo dushireho indinganizo ituma abantu bose baronka kuri iryo tunga rusangi, ubuzima bwiza. Ijambo ry'Imana nivyo ritwigisha. Birabereye ko abantu bagira ivyitwa rwabo, propriété privée. Birabereye, ni vyiza. Ariko itunga ryawe riguma ari itunga rusangi, ku buryo no mu gihe bikenewe itunga ryawe riza gufasha abarikeneye. Wanse gufasha umwana ari gusa mu mbeho ngo ukuri muzu wambaye umufuke, bakwagiriza non assistance aux personnes en danger, kandi yari muzu yawe. Ico kintu gishire no ku mahera yawe, ugishire no ku bindi byose utunze. Nimba ivya mbere ari ivyo n'ibindi nivyo. Le droit à la propriété privée n'est pas absolu. Il est relatif aux besoins des pauvres. Ntidushobora kwitungisha ngo twubake amazu 5, 6 abantu barara ubusa. None bivahe? Nta kuntu twobigabura neza. Nica amategeko afasha, nica amategeko abereyeho mu gihe biringanijwe neza. Ugufatana mu nda nuko, ukubaka igihugu nuko, ukugira igitsibo gikomeye nuko. Nico gituma aboro nitwe tubakorera. Aboro tutabakoreye turabarema, tugasanga igihugu cuzuye aboro gusa cakozwe n'abari kubakorera. Abashonje, abasega, ababura aho biga, abatabagahunga, abaja kurondera mu bihugu vyakura ubuzima, burya nitwe tubafyatura. Ekleziya yigisha ko ivyo aboro babuze nibirya birenga ku vyo dukeneye. Ivyo tunga aboro nibirya birunze mu nzu. Ivyo tunga abakene nibirya dufise mu mabanke. Ni kubera birunze nabi. Abantu baricwa n'inzara dufise ivyo batunga. Abantu barabura ico bambara, impuzu ziribwa n'inyenzi. Abantu babura aho baba, tubatse amazu 6. Abantu barangara barondera ubuzima, kandi twoshoboye kugira imigambi myinshi myiza tukabateza imbere. Bavukanyi, dushira imbere abene gihugu, dushira imbere aboro, dushira imbere abantu baba hariya ahantu twibagiye,
kuko igihugu n'abenegihugu si abarongozi. Abenegihugu nibo batuma inzego zibaho, nibo benegihugu, nibo baduhemba, twabasanzeho kandi tuzobasigaho. Batabayeho nta gihugu cobaho, nta nzego z'intwaro zobaho, nta magara y'abantu yovugwa, nta mashure yovugwa, nta n'umutekano twovuga. Nibo tukwiye gufatirako, nibo dukorera, nibo gituma turiho. On ne se sert pas, on sert le citoyen. Arrêtons de nous servir, commençons à servir le citoyen. Nibwo burongozi nyabwo. Bavukanyi, inyoni mu kuguruka zandika urudome V. Inyoni zigenda ibirometero vyinshi, inyoni zigomba kugenda ngo zishike kure, murazoziraba neza zandika mu kirere urudome V. Les oiseaux volent en V. Imbere haja inyoni imwe igendera kubita umuyaga ikawugabanya, iyikurikira igasanga umuyaga wagabanutse, iyije inyuma gutyo nyene, hanyuma zikagenda zirabisanya, yari imbere ikaja inyuma kugira ngo iyiruhurire. Inyoni zikuze, izirwaye canke izidakomeye, zitarakomera, zija hagati zigashigikirwa n'izikomeye. Erega nuko twokwirizwa kujana tukagira igitsibo c'imigozi itatu. Yezu yaje kurondera aboro, Yezu yaje kurondera abarwaye, Yezu yaje kurondera abarushe, Yezu yaje kurondera abaremerewe, imfuvyi n'abapfakazi, abato bato. Iyo ni inkuru nziza. Yaje nk'ugukorera abandi ngo ntihagire n'umwe atakara, ntihagire n'umwe atakara. Nta mpembo yigeze asaba. Ubukuru nyabwo ni ukwitangira abandi ukabaha ubuzima. Umwe wese ahari natanga ubuzima bwiwe, yigane uwatanze ubuzima bwiwe ngo dukire, abuhe abaje bamugana, cane cane abato bato. Twiyumvire abandi, dukorera abandi, nibo batuma turiho. Ubwa kabiri aribwo bwa nyuma ni ugufatana mu nda, la solidarité nationale. Umuntu wese arakeneye abandi. Bavukanyi, iri jambo ku Murundi, abarundi bamye bafatanye mu nda si bishasha, si cigwa twokwiga. Turabizi neza, mbere turanabibona hirya no hino mu Burundi, abantu barafashanya. Turazi ko umuntu atawigira, atawikwiza, ntawiragurira, kamwe nubusa. Ibisata byose birakeneraniye, intara n'ibihugu birakeneraniye, la solidarité nationale et internationale. Ugufatana mu nda bitituka igihe umurongozi mu gisata acumura, agashiraho intwaro n'ingendo bicumuza, akabikomeza, maze bikagorana gukuraho, n'abandi inyuma yiwe cane cane abajejwe bakinjiramwo, maze igihugu kikanyunyuka kinizwe n'ingendo mbi. Iyo umurongozi ashizeho uburyo bwo gutwara n'ingendo bicumuza, birafata bigakomera, akabigaburira, bikaba uburyo bwo kubaho modus vivendi, hanyuma agaheza akabishingira imizi, abantu bakabyinjiramwo bose, bikazogora gukuraho, bigaca bifyatura boro. Nivyo bita les structures de péché. Biriho. Iyo ngendo iterwa n'agatima kukuyikunda, agatima kukutabona kure, ibiharuro vya politike bitari vyo, ingingo z'igihutihuti mu by'ubutunzi. Inzego bene izo zivyara imicafu myinshi, ari byo papa dufise ubu yita les déchets de la société. Les déchets de la société. Inzego bene izo zigwiza iyarara mu gihugu. Papa Francisco yabishikirije inama nshingamateka ya Buraya. Igihugu kirafuta, naboro bakagwira, abantu bakihebura. Barongozi, mwebwe mwese mufise ibanga naho ryo barito kuva hasi ku mutumba, eka no muhiri wacu umwe wese ku bubasha Imana yamuhaye, muze duhindura inzego zubakiye ku gicumuro, zihinduka inzego zubakiye ku gufatana mu nda. Transformons les structures de péché en structure de solidarité. Dushire hamwe niho tuzobona amahoro. Ugufatana mu nda ni ingeso nziza yo mu kibano. La solidarité c'est une vertu sociale. Ugufatana mu nda mu gihugu bikundiye abantu cane cane indongozi bazi gutandukanya ikibi n'iciza kandi bakabikora. Kubimenya turabizi, hasigaye kuronka inguvu zo kubikora.
mu gihe hari abantu bakora ikibi bakaguma batekanye, mu gihe hari abantu bacumura bakumva barahimbawe bacumuye ku gihugu, mu gihe hari abarongozi barenga indahiro bakaguma baneganega aho baneguwe, ntiturashika kuri ca gitsibo c'imigozi itatu. Igitsibo cacu usanga kibunzwe kandi kiracika. Igisibo c'imigozi irwaye ntikiguma. Igisibo c'imigozi igoyagoya ikwega amaguru ntikiragama. Imigozi iregarega igira igitsibo kigoyagoya. Dukeneye abantu babushitse, abantu buzuye, abantu bazi ikibi n'iciza bagaheza bakagikora, bagakora iciza bakirinda ikibi. La solidarite dukeneye, gufatana muda dukeneye nsamajambo ni determination ferme et persévérante. Ugufatana muda samajambo ya politike. Iki civugo c'uyu mwaka, iki civugo c'ino yubire y'imyaka 3, iki civugo nikidufashe kugira ngo dutere intambwe yo kuva mu majambo, mu vyumviro vyiza vya politike, dushire mu bikorwa vy'ukuri, bive mu mutwe bije mu mutima maze bihinduka ingendo. Ugufatana mu nda si inyigisho nziza y'ijambo ry'Imana, si bigongwe gongwe, si bishobisho canke za mfashanyo usanga zimara kabiri abantu bagasubira aho bari bari. Ugufatana mu nda bisaba abantu bazi gufata ingingo ku buryo ntabanduka kandi ntibibi by'umwanya urume rumara. Abantu bitanga kugira ngo ibintu bihinduke bije mu nzira nziza kandi ntibize bisubira inyuma. Abantu baronderera ineza bose benabo iyo basangiye ikivi bagira igitsibo gikomeye igihugu kigenderako. Determination ferme et persévérante. Hariho amakomine usanga arongowe n'abantu bafise determination ferme et persévérante. Ukabona yuko umwaka uraheze, imyaka 2, ingendo ni yayindi, ngingo ni zazindi, ikibi kiragwanyijwe, iciza kirarondegwa, ikomine irateye imbere. Hariho umugabo, hari umupfasoni afise determination ferme et persévérante. None abarundi nk'abo bari hehe? Abarundi nk'abo bagiye hehe? Bafise determination, bagomba ko ibintu bihinduka, maze akavuga ati ico banshire ngaha bazokibona, bazombona, nzohindura ibintu kandi nzobishira ku murongo. Ivyo nivyo twiteze, hanyuma tukarima natwe tukabagaburira, uco twimbuye tukabaha kw'ikori mu gahembwa, hanyuma natwe tugashobora kubaho neza. Ugufatana mu nda bisaba kuja inama n'ingingo. Solidarité, fruit d'un effort de dialogue. Abarundi twese turafise uburenganzira n'ijambo ku buzima bw'igihugu. Ugufatana mu nda no gushigikirana bisaba ko tubanza kugerageza kugabanya ibidutandukanya, ibituryanisha, ibidusambura, ibikomeretsa ubumwe. Umwe wese ngaha afitiye ideni uwundi. Abarongozi bafise ideni rinini abarundi. Abarundi twese turafitaniye ideni. Umwenegihugu wese arafitiye ideni igihugu. Iryo deni umuntu akaryumva mu mutima. Umwaka uzovuga ngo nararyishuye, izoba ari intango y'urupfu, tuzosanga uri kuratwononera. Turafitiye ideni buno Burundi, turafitiye ideni abarundi, turafitiye ideni ikomine yacu, turafitiye ideni umutumba na quartier yacu. Umurundi wese akumva ko afitiye ideni ahabaye, afitiye ideni umubanyi, afitiye ideni komine yiwe, afitiye ideni kino gihugu, afitiye ideni abariho, afitiye ideni abazovuka ejo, bazodutwenga, tuzomaramara, abana bacu nibakura. Bisaba ko tuja inama kenshi, tukavyura agatima mpembero, tukareka kakatwibutsa ko tutikorera. Intambara ikomeye nsozereye ko ni intambara yo kurwana muri kino gihugu kugira ngo twegereze na gato intumbero yo kurongora abandi dufatanye mu nda, tubona ko tutabona akazi n'ibibanza nk'isoko ry'itunga. Intambara ikomeye muri kino gihugu c'u Burundi, turavye iyo tuva naho tugeze, tukaraba ivyo dufise n'ivyo tubuze, nuko hazoboneka abarundi barongora abandi batabona akazi n'ibibanza nk'isoko ry'itunga, babona ico abarundi bakeneye. Uwutanga akazi abona ko aguhaye amahera. Nimba bikimeze uko, intambara iracariho.
uwutanga akazi niyabona ko aguhaye itunga uzokaronka urushe, kubera abona ko aguhaye amahera, adahaye akazi uwo hindura ibintu uca ugakora nabi. Nico gituma akazi tukonona, kuko tugafata nk'isoko ry'itunga, maze uwakaduhaye tukumva ngo tumufitiye ideni. Ico kintu kirishe ibintu kandi gihera hasi. N'umwana ubasigaye abwira ngo urangurira ibenye kubera nkozi ibi. Uronka akazi abona ko aronse itunga, agakora aca amahera, agakora arondera amahera, kuko yakaronse ari byo biri mu mutwe canke ari byo aciyemwo. Mu gihe mu mutwe bidahindutse ntaho turiko turaja. Abo tuzeye ko umutekano bariko bararondera amahera, abo tuzeye ko amashure meza, ivyigwa vyiza, bobo kumbure bariko bironderera amahera. None mwumva turi kumwe? Abo tuzeye ko ubumenyi mw'ishure bo bariko bararondera amahera, abo tuzeye kwiringana amabarara meza bo bariko bararondera amahera. Birahushanye. Abo tuzeye ko kazoza keza bariko bo barondera amahera, birahushanye, ntidushika. Abo tuzeye ko gufungura neza bariko biruka ku ifaranga, abo tuzeye ko ibarabara ritagira ibinogo bo babonamwo ibarabara amahera. Hakubona kure tukabona ineza ya bose, duca tubona amahera, tukabona abacu n'ibyacu, tukabona imigambi yacu. Bavukanye, icifuzo c'abarundi nuko baryama neza, bagafungura neza, bakiga neza, bagatekanirwa mu mutwe, mu nda no mu mutima. Suko we uronka amahera. Twebwe kuronka amahera burya ntavyo twibuka. Twe tuzi ko ari barabara, twe tuzi ishure, twe tuzi umutekano, twe nivyo tuzi. Burya ntitwagucizeho ngo uronka amahera. Ahandi ho twari kuyegeranya tukayaguha ukaguma muhira, twari kuyegeranya tukayakurundako kubera ariyo wari ukeneye. Twe twari dukeneye ibarabara, twari dukeneye aho turyama heza, twari dukeneye gufungura. None nawe wari ukeneye amahera. Murumva ko mu gihe bigihushanye muri ubwo buryo, urugendo ni rurerure. Abashaka amahera baravuga tuyegeranye tubahe, turondera abandi badukorera vya bindi dukeneye. Abivuza amahera tuzoyabaha, mugabo turondera abandi badukorera ivyo twebwe abarundi dushaka. La solidarité nationale vient du cœur qui se soucie des besoins du peuple et non pas de sa propre survie. Ngiryi deni mufitiye abarundi, nimuturihe, nimuturihe kuko muraduheraniye. Sozere banye n'icubahiro, banyakubahwa mwese, mu gihugu cacu hariho abantu benshi bariko baritanga, bitangira igihugu ngo kiveyo kije ku rugero rw'iterambere, duhere kuri nyenicubahiro aturongoye. Biraboneka. Twige gushima, turabe neza rusangi iriko iraboneka hirya no hino, turabe ibintu biriko birahinduka, tubikenguruke, maze umwe wese ahari afashe ko ngo afatanye nawe, aterere umuganda wiwe, tuje hamwe twese mu ciza. Abari mu migambwe itandukanye, shima neza mushigikire ibiriko biratera imbere, maze umurundi aronka ico akeneye. Tureke kwagiriza amashetani bariko barayadukiza, twubake igihugu kimwe twunze ubumwe. Muri kino gihugu hariho abandi bariko baronona, hariho bariko barakora nabi kubw'ubuhinga buke, kubwo gushaka guke, kubw'imigambi mibi, kubera kutamenya ico bajejwe, kubera mbere n'umutima mubi, canke kubera batitutse, corruption. Muze tuze twatota aho bavugiye si vuba. Tureke gutimbira mu kibi kandi dukuze, tureke guhenda imiryango yacu ngo turafise kandi ataco dufise, tureke gukwegera abana mu bibazo ejo baze bambe mu ntureka, tureke kwihamenyo y'abaza amanyanga dukora, tuvyura agatima mpembero tuvi buzimu tuji buntu. Twibuke ko hejuru ya byose hari Imana kandi ibona byose, izoheza igaca urubanza rugororotse. Tureke kurya indya y'umugayo, tureke guhemukira uwaduhaye, dukore ineza, dukore iciza, tugikore neza, dutungwe na bike vyiza, tube beranda ku mutima, dukore vyeranda kandi tugire abarundi beranda.